Eka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi mudahengeshanya kutwumviriza bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'Abanyaburaya, abarijya nino ngaha mu gihugu cacu Burundi, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, abari mu burengero muri Kongo, abari mu buseruko muri Tanzania, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hamura tujya ngaho iburyo urafyona no kwa kano kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe ko ari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya gukomera cane, indyane zikomakomeye mu mugambwe wa CNDD FDD. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye akaba ariko aranyinyurana bikomeye cane na Colonel Reveriyano Ndikuriyo, uyu atwara umugambwe wa CNDD FDD. Ambere abagabo b'ibicocoro bakomakomeye cyane muri uyu mugambwe wa CNDD FDD bakaba batanguye kubwira umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ko adashoboye. Ni amajambo akomakomeye cyane baciye bashikiriza ubwo bakoze inama giturumbuka. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaza gutahura ko bariko baragira inama mwibanga, ayo manama bariko barakora mwibanga akaba ariyo yateye umukuru w'igihugu agashavuga komakomeye cyane. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yarakaye arashavura inyuma yo kumviriza ko hari inama yaraye igizwe na bamwe mu bategetsi bakomakomeye cyane. Abo bategetsi harimwo Colonel Reveriyano Ndikuriyo, yari kumwe na General Prime Niyongabo. Undi bivugwa ko yitavye iyo nama ni Lieutenant General uyu ni Silas Ntigurirwa. Abo bagabo b'ibicocoro ngo bari kumwe n'abandi bagabo batatu batari bamenyekana ukungene baciye baja kwitaba inama. Iyo nama ikavugwa ko ngo bahamagaranye ku matelefone ngendanwa y'ibanga, ayo matelefone bakaba bayatunze mu biro vy'umukuru w'igihugu batazi ko ayo matelefone bayafise. Wakireka iperereza niryo ryatahuye ko bafise amatelefone y'ibanga bitaba umwanya ku mwanya. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye amakuru dukwahejeje kuronka nuko yahamagaye General Prime Niyongabo, uyu nguyu aramutswa igisirikari. Mu kumubaza ivy'iyo nama baciye bajamo bitabira, ngo Niyongabo yaciye ahakana ko iyo nama atayigeze iba. Mu guhakana ko iyo nama itigeze iba, ngo vyaciye vyereka umukuru w'igihugu ko ivyo barimo barakora ari amakuru ashobora guteza intugunda, guteza ivyago ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu ngo ntago yashize amakenga mu kumviriza ko Prime Niyongabo uyu ngo yaramutswa igisirikari c'u Burundi, yaciye ahakana ko iyo nama batigeze bayigira. Ngo ivyo vyaboneka ko umukuru w'igihugu ariko aragambanirwa nabo basirikari. Abasoda bariko baraneka canke bariko baraperereza abatahuye ivy'iyo nama yaciye iba, ngo bakaba batamenye icari ku murongo w'ivyigwa ivyibwiwe muri iyo nama, ngo ntago vyaciye bija ahabona, ngo kuko vyakorewe mu kinyegero. Icabonetse cagaragaye nuko hari abo bitavye iyo nama kandi bahuriye hamwe nk'uko amakuru agenda avyemeza. Mu bindi biriko biravugwa rero ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ni iyicwa ry'abasirikari 8 baciye bagandagurirwa ngaha mu gihugu. Abo basirikari 8 hakaba harimwo abasoda b'igihugu, mbere kandi hakabamwo imbonerakure. Izo mbonerakure rero zaciye zigandagurwa bazijanye ngaho mu Gatumba, aho baciye baja kuzigandagurira.
amakuru aremeza ko imvo zatumye izo mbonerakure n'abo basirikari bagandagurwa ari uko banse kujabuka mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ngo baje kugwanayo. Bagiheza kwanka kuja kugwana rero ngo baciye bategeka ko bagomba kuja kwicwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, mbere kandi ngo afatanije n'umukuru w'iperereza ry'igisirikari uyu ni generali Ildefonse Habarurema, nibo baciye bagena ko izo mbonerakure zigomba kuja kwicwa. Zigiheza kwicwa rero ngo harimwo imbonerakure yaciye imenyekana Albrex Ndikuriyo Murantunga n'Ingendahayo, akaba avuka mu ikomine ya Mugina mu ntara ya Cibitoke. Aho gaho ni hafi n'imisozi yazanye mpundu, niho uyu imbonerakure yamuka ngo kuko ngo yari yaragisibije mu kugirira nabi abatavuga kumwe n'umugambwe wa SNDD FDD kuri iyo mitumba ya Nyempundu mu ntara ya Cibitoke, komine ikaba Mugina. Yaciye ashikanwa ngaho mu Cibitoke nyine ca Rugombo, kuko niho abasirikari bakusanyirizwa hama bagaca bajanwa kugwanira ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Agiheza kumviriza ivyari biriko biraba ku basirikari b'u Burundi bagiye barungikwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, yaraciye agira icoba. Mu gutekerwa n'icoba yaranse kujabuka ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Agiheza kwanga rero ngo byaraboneka ko atakindi bagomba gukorerwa, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ku itegeko ryiwe yaciye aha General Ildefonse Habarurema yamubwiye ko abo bose bagararije banse kujabuka mu gihugu ca Kongo ngo bagiye kugwana, yaciye atanga itegeko ko bagomba kuja kubagandagura. Abanyagihugu babajije umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ko abasirikari bariko baranka kujabuka muri Kongo, avuga ko abo ari abatera abasirikari ubwoba, ko kandi ko gupfa ata muntu n'umwe utazopfa, we yaba abasivile bazopfa nk'uko Ndayishimiye yaciye agenda abishikiriza. Ngivyo biraboneka ko umukuru w'igihugu cacu Varisito Ndayishimiye atitaye ku magara n'ubuzima bw'abasirikari b'u Burundi, ahubwo we ariko aricira amahera mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Twaragiye tubashikiriza kenshi ko mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye hari amahera yakira canke aronka avuye ngaho muri ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ayo mahera ngo akaba aja mu mifuka ya mukagwi ka Cercle de Généraux muri SNDD FDD. Abo bajenero bakomakomeye cyane bafata ingingo ruhasha, ingingo zikomakomeye cyane ngo nibo baca bagena abarungikwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ngo kandi na nibo bagena abasirikari n'amahera bagomba kuronka kuri abo basoda. Igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo mu makuru dufise nuko ngo cishura igihugu c'u Burundi amahera miliyoni 5, ubwo ni ibihumbi 5 vy'amadolari y'amanyamerika, ni hafi miliyoni 6 Murantunga zigera muri 10 na zingahe, muri 13 z'amahera y'amarundi, nizo miliyoni umusirikare umwe aca arihwa. Ivyo ngo biraboneka ko rero ivyo umukuru w'igihugu nako kagwi bariko barakora ari akamaramaza kwicira amahera yinjira kuri buri musirikare barungitse ngaho mu gihugu ca Kongo, ariko ngo ntibarabe ubuzima bwabo basirikari. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza,
canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hamura tujya ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi.